ni mzuri wewe mama, ni mzuri mno. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abana namwe mwese muri hose. Uyu munsi nifuje ko tugiye ku nyigisho zo kubohoka. Amagenda zibashikiriza nkaba nitwa Confiance Vyizigiro. Uyu munsi turiga ku nyigisho zo kubohoka ariko gakiza. Mu ijambo kubohoka abari mu ijambo kuboha kuko ikibohoka ni kiboshwe. Rero kandi agakiza akaba ari ubutabazi gukizwa. Kuri izi nyigisho turafite mu bice bitanu. Igice cya mbere ku bugombe bw'Imana. Igice cya kabiri ni igice cy'icyaha. Igice cya gatatu ni ukuba imbohe umujya w'icyaha. Igice cya kane ni ukwihana no kubatizwa. Hanyuma igice cya gatanu ni impanuro, aho mvuga impanuro. Rero dutanguye ku gice cya mbere, igice cy'ubugombe bw'Imana. Ubugombe bw'Imana burimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni igice cy'isezerano rya kera, igice cya kabiri ni igice cy'isezerano rishasha. Hanyuma ubugombe bw'Imana icya mbere ni ukurongorwa n'Imana, ni ukurongorwa na Mpwemu Yera. Iyo umuntu arongorwa na Mpwemu Yera aba ari mu bugombe bw'Imana. Iyo utarongorwa na Mpwemu Yera ntuburi mu bugombe bw'Imana, kuko iby'Imana igomba biri muri Mpwemu Yera. Mpwemu Yera niwe abizi kandi niwe abikora mu bantu. Hanyuma uwo Mpwemu Yera niwe arongora umuntu kugira akore iby'Imana ibona ko ari byiza, by'Imana ishima. Muri ubwo bugombe, muri ibyo bya Mpwemu Yera, Mpwemu Yera afite ivyama yama mu muntu, akagira n'ingabire mu muntu. Rero mu vyamwa bya Mpwemu turabisanga mu Bigalatiya igice cya gatanu kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 23. Haravuga ngo ariko ibyo Mpwemu yama ni urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Rero urukundo, umunezero, amahoro, ibi byose ni ibintu biva kuri Mpwemu Yera. Hanyuma ni imbuto za Mpwemu Yera mu muntu, ibyo yama. Hanyuma ijambo ravuga ati ngo ibimeze bityo nta byagezwe bibibuza. Impamvu ni uko n'abatarongorwa na Mpwemu Yera badakora iby'Imana igomba b'abanyabyaha, nabo nyine muri ibyo byaha ibyo bakora barondera ibyo byama nyine bya Mpwemu Yera. Nk'uko nyakarorero, iyo umuntu agiye mu kaboregwe aboregwa ngo kubera bimuhe umunezero, nubwo ari umunezero w'akanya gatonya cyane. Mugabo umunezero twabona ko ari icyamwa cya Mpwemu Yera. Urukundo, abantu benshi barondera gukundwa, bakiyambika nabi, bakigira ibi byose mugabo barondera kugira ngo bashimwe n'abantu. Muri icyo gihe ni urukundo. Rero muri icyo gihe iyo umuntu arongorwa na Mpwemu Yera akamiza imbuto, ugakundana, ntawo kwanka kumukunda, nta cyagero cyo kwanka k'umuntu umukunda kiriho. Rero ibi byose Mpwemu Yera yama mu muntu nta cyagero na kimwe kibibuza, kuko bose barabyakira kandi bakabinyoterwa, bakabigomba. Baragomba umuntu bizera, umuntu bashobora guha ikintu cyabo kandi bakagaruka bakagisanga kiriho. Abo bantu nyine barifuza kandi umunyamahoro, umuntu abaha amahoro urumva tubyimana. Rero ibi byose nta cyagero na kimwe kibibuza. Hanyuma mu ngabire za Mpwemu turabisanga mu Bikorinto ba mbere igice cya 12 kuva ku murongo w'8 gushika ku 11. Havuga ati ngo kuko umwe aheshwa na Mpwemu ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu ukwizera, uwundi agaheshwa n'uwo Mpwemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza,
uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Ngo ariko ibyo byose uwo mpwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Rero umuntu arongorwa na mpwemu w'Imana, mpwemu yera, uwo mpwemu yera akorera muri we, agakora ibyizo umva abafise ingabire za mpwemu yera, mpwemu yera agakora muri we, ibyo akora bihimbara Imana. Iyo umuntu ari nk'uko ingabire yo gukiza, hanyuma mpwemu yera agakora muri uwo muntu agakoreshwa na mpwemu yera muri we ibyo gukiza abantu, ibyo bihimbara Imana. Ubwo nibwo bugombe bw'Imana. Mugabo nk'uko twavuze, isezerano rya kera, hariho isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Mu isezerano rya kera twamwita mpwemu w'Imana, mugabo mu isezerano rishasha tukamwita mpwemu yera. Mugabo uwo mpwemu ni umwe, kandi ibyo akora ni iby'uburongozi bwo kuturongora kugira tubashe kubaho nk'uko Imana yifuza kandi igomba. Ubugombe bw'Imana mu isezerano rya kera turasanga dusoma Itanguriro igice cya mbere kuva ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 31. Ngo Imana iravuga ngo tureme, Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, asa natwe, aganza amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ibyikwega byose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, ngo mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Maze Imana irabahezagira iti nimurondoke, mugwire, mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo byose bigendagenda ku isi. Imana irababwira ati ehe ndabahaye ibyatsi byose byama utubuto biri ku isi yose, n'igiti cyose cyama ibyamwa birimo imbuto zabyo, bibabera ibyo kurya byanyu, kandi ibikoko byose byo ku isi n'ibiguruka mu kirere byose n'ibyikwega hasi byose birimo ubugingo, mbihaye ibyatsi bitotaye byose ngo bibe ibyo kurya byabyo biba kuno. Nuko Imana yihweza ibyo yaremye byose, kandi byari byiza cyane. Buragoroba buraca, uwo ni umunsi ugira gatandatu. Icya mbere, ku munsi ugira gatandatu ni umunsi Imana yaremye ku muntu. Uwo munsi wa gatandatu ni igitigi gatandatu, ni igitigiri cy'umuntu. Umunsi wa gatandatu ni umunsi wa nyuma Imana yakoreye ko ibikorwa, aca yinjira ku munsi w'indwi, ari umunsi w'Imana, ari umunsi wo kuruhuka. Umunsi wa gatandatu rero ni yaremye ku muntu. Icya mbere, kubw'urukundo Imana akunze umuntu, nibwo rwatumye Imana irema ibintu byose bizobesha umuntu imbere kwirema umuntu. Kandi umuntu yari yamuremye kuba mu ishusho y'Imana, bisigura kuba umwami w'isi, kuba nk'Imana mu isi. Nabyumva kuko ni umuntu aremwe n'Imana mu ishusho yayo, ariko arongorwa na mpwemu yera, ari we mpwemu w'Imana. Donc mpwemu w'Imana akaba ari mu muntu. Donc urumva ko aba ari Imana ubwayo ikora mu muntu, igakora ibyo kuganza mu isi. Rero hako Imana yokaje mu isi, kuba mu isi kugira yiganze, mugabo yatumye umwemu wayo kuba mu muntu, kuganza mu isi. Rero ikindi gitangaje, ariko urukundo Imana ikunda umuntu, ukuntu Imana igituma umuntu aruta byose mu isi, nuko ibindi byose honyine kubirema byaremewe umuntu. Si umuntu yaremewe byo, mugabo byose byaremewe umuntu. Kandi umuntu Imana uko yaremye ibindi yaratura bikaba, ntihabeho umuco, ntihabeho ibiki, ntihabeho ibikoko, ntihabeho ubutaka. Mugabo umuntu yaramwibumbiye, ntiyavuze ati ngo ntihabeho umuntu, oya, yaramubumbiye mu butaka, n'amaboko yayo yaratoye ubutaka irabumba. Hanyuma kandi ijambo rikavuga ati ku murongo wa 27 ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo. Donc irema umuntu gusa n'Imana, uko Imana isa aba irema umuntu.
ngo mu ishusho y'Imana niho yamuremeye. Donc Imana ntiyamuremye gusa uko, umugabo yamuremye mu ishusho yayo. Donc Imana yamuremye imuraba. Donc umuntu yabayeho abona Imana. Donc kuba k'umuntu yabumbuwe n'Imana kandi abaho abona Imana, kuko yaremewe mu ishusho y'Imana. Mu ishusho y'Imana niho yaremewe. Hanyuma kandi umuntu niwe wenyine arimwo impwemu y'Imana. Niyo mpamvu umuntu asa n'Imana, niyo mpamvu umuntu akunda kurusha ibindi, kuko umuntu niwe yahumekewemo. Donc ni bwa bumba bwahumekewemo impwemu y'Imana. Mugabo ibindi byose byararemwe kubaho ko nyene. Mugabo umuntu we yabumbwe muri bya bindi byavamo n'ibindi. Mugabo abumbwe kandi ahumekegwamo impwemu w'Imana. Niyo mpamvu umuntu afise ubutatu. Mugabo ibikoko ntibirimwo wa mpwemu w'Imana. Rero muri mwe mpwemu w'Imana niwe afise kurongora, niwe kuganza ivyo bindi byose. Ibyo bindi byose kuko ntabwo bifise uburongozi muri byo, mugabo byo birongorwa n'abantu. Rero bikigishwa n'abantu, abantu nibo bo kubiganza. Aho rero niho utangura gusobanukirwa umuntu n'ibikoko n'ibindi biremwa byose itandukaniro ryabyo. Donc ibikoko ntabwo bifise kwirongora no kwiganza, mugabo byaremewe kuganzwa no kurongorwa n'umuntu, kuko umuntu niwe yahumeka umwe mu Imana kugira abibere umurongozi. Hanyuma ngo Imana ngo irema abantu uburyo bubiri. Ngo maze Imana irabahezagira iti nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze. Umugambi w'Imana ari uko abantu bagwira bakaba benshi bakaganza isi, ariko biciye mu mugabo n'umugore. Iyo niyo nzira Imana yashyizeho yo kurondoka. Umugabo n'umugore ntibarondoka, umugore n'umugore ntibarondoka. Umugabo byo ni ibintu byaje hanyuma kubera impamvu zitandukanye, ariko umuntu yaremewe umugore n'umugabo kandi bahezagirwa kurondoka kugira bagwire isi, bashishikare baganza, barongorwa n'Imana, mpwemu w'Imana. Hanyuma irindi jambo ubonamo ngaha urabona ko umuntu yaremewe kurya amavegetable bifite imbuto n'ivyamwa by'ibiti bifise imbuto. Ariko ibikoko byahawe kurya ibyatsi, kandi haranditse neza ko ari ibyatsi bitotaye byaremewe. Inyoni, ibyikwigasi, ibiguruka, ibyo byose byemewe kurya ibyatsi. Ubwo ni ubwo bugombe bw'Imana. Ariko kandi ibikoko byaremewe kuba mu mahoro, apana biryana, apana muvungana, mugabo kubw'ikintu kimwe aricyo cyaha nicyo cyishe byose. Ariko turabyiga neza tugeze ku nyigisho z'icyaha. Mugabo icyaha nicyo cyatumye haba umvurungano, abantu batangura kurya inyama, ibikoko bitangura kurya inyama, birya n'abantu. Yumva ibintu byaracanganye, abagabo barongora n'abagabo, abagore bagana n'abagore, ibintu biravurungana. Nuko rero ku gice cya mbere cyari cyo ubugombe bw'Imana, ni ukurongora hamwe mu Imana kugira ukore ibihimbara Imana, umuntu akore ibyo nyine Imana igomba. Rero niko Imana yabiremye kugira bibeho, umuntu yaremwe kubaho ibihe byose, ariko kubw'icyaha habaye urupfu, isi n'abantu biba ibivumwe. Niko kucahazana isezerano rishasha. Mugabo aya masezerano yombi abiri ariho, mugabo uwemera Kristo ni wa musezerano rishasha, ubuntu bw'Imana. Mugabo utamwakira abaganzwa n'amategeko, ari ryo sezerano rya kera. Ni mzuri wewe,